Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye amaze imisi agendera intara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Ingendo zifise intumbero yo gusigurira abene gihugu na cane indongozi zirongoye abandi mu bisata bitandukanye gukunda igihugu, kugikorera no kugiteza imbere. Muri izo ngendo kandi Sebarundi akaba anugurura icese inyubakwa z'akarorero zitandukanye, akanashikiriza abene gihugu indongozi nshasha zigiye guserukira leta mvyeyi ikaba na leta nkozi muri izo ntara aribo baburamatari. Ku magenekerezo ya 2026, 27 na 28 uyu mwaka w'2020 yaragendeye intara zo mu bumanuko bw'igihugu arizo Bururi, Rumonge na Makamba, aho yaremesheje amanama nkarishabwenge ku baserukira ibisata bitandukanye bikorera muri izo ntara. Sebarundi akaba rero yarabasiguriye ibijanye n'intumbero ya leta mvyeyi ariyo leta nkozi kugira ngo zina murundi wese atunge yongere atunganirwe. Aca rero abasaba guhindura ingendo n'inkoro no kumenya ko babwirizwa kuba abasuku b'abene gihugu. Kaze rero muri kino kiganiro ku kivi cuno musi, aho tubayagira no kubindi bikorwa Sebarundi yaranguye muri izo ntara zo mu bumanuko bw'igihugu. Aha tukavuga nko kugurura icese inyubakwa z'akarorero zubatswe no kwifadikanya n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Abaje kumwakira abashikiranganje ku musi wa gatatu igenekerezo rya 26 Myandagaro, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yaragendeye rero intara ya Bururi. Urugendo yatanguriye ikajondi muri komine ya Rutovu, ahari ikigo co kugwiza imbuto zirobanuye. Ikigo kirimira ku mirima yaco ku mahegitari agera ku 250. Amaze kuhashika, abajejwe ico kigo bakaba baciye bamutembereza mu bibanza bitandukanye by'ububiko bw'imbuto zirobanuye z'ibiraya zingana n'amatoni agera ku 280, amatoni y'imbuto z'ibigori agera ku 15, imbuto z'ibiharage zigera ku matoni 10. Ico kigo kikaba citeze kandi umwimbu w'imbuto z'ingano ugera ku matoni 12 batanguye kwimbura. Izo mbuto rero ngo zikagugwa n'abene igihugu bazikeneye bo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri ico kigo bakaba kandi bafise imashini ihungurura ibigori ikongera igatonora ingano. Abarongoye ico kigo bakaba baramuhaye akaganuke k'imbuto muri izo mbuto basanzwe baharimira. Mu ntumbero yo gushigikira ico kigo, nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba nawe yagiye abashikirije ifumbire ya kijambere ya fomi ihingurirwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Akaba yaciye yishikira mu murima uteye igomwe w'ingano, aho yuguruye icese isekeza ryo kugenya ingano hakoreshejwe ubuhinga bwa kijambere. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba rero yarashimye ibikorwa birangurirwa muri ico kigo mu bijanye no kugwiza imbuto zirobanuye, akamenyesha ko kigiye gushigikirwa kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka imbuto zirobanuye zikwiye kandi zitazimvye, mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kugwanya inzara n'ubukene, umugambi wuko umunwa wose utegerezwa kuronka ivyo ufungura, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga yo kwikenura. Nagomba gukengurukira Imana yaduhaye isi nziza ngaha muri iki gihugu cacu, isi irimwa, isi ironka imvura, isi imeze neza. Nakengurutse cyane kuko ico mbonye ngaha nuko dufise umutahe tugiye guherako muri wa mugambi wo gukomeza cyane uburimyi mu Burundi kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura ndetse n'abene gihugu baronke ivyo bashora kugira ngo baronke amafaranga yo kwikenura. Kya kigo rero nabonye yuko gifise kazoza, tukaba twabonye yuko leta
igiye kugifata mu mugongo ubwa mbere kugira ngo kiba arico kibica akarorero abandi bene gihugu abarimyi bose bagenda kwigirako, ndetse kibakorere n'imbuto zirobanuye nziza zituma umwimbu ugwira. Twabibonye yuko ibeyi bagurisha ko ku mbuto yisununuye, nkaba nciye mbona yuko tugiye gutunganya ku buryo leta izokora ibishoboka byose kugira ngo imbuto igabanure igiciro, bishikirwe na bose kugira umwimbu uduge. Ku vyifuzo twashaka yuko atamwene gihugu yosubira kurima agatera imbuto zitarobanuye, twotera imbuto nziza kugira umwimbu nawo ugwire, turonke wa musesekara dushaka mu mugambi wo kurwanya inzara. Rero kubona hari ikigo rero ca leta turorohewe kuko turarose aho tuzokwogera, tukaba twabonye vyinshi tuzokora. Ngaho nyene ikajondi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye yaragendeye uwundi mugambi w'uburimyi n'ubworozi vya kijambere urahitwa Mugwira, wegukira uwitwa Bernard Biranyuranwa, biri ku mutumba Ruringanizo. Uwo mugambi ukaba urangurirwa ku mahegitari yababa 400, hakaba kandi hari n'inka za kijambere zitari nke. Mu gushimira nyine icubahiro umukuru w'igihugu, uyo mugwizatunga Bernard Biranyuranwa akaba yaciye amugabira inka zibiri yise ya Rukundo na ya Muganwa. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarashimye ibikorwa by'uyo mugwizatunga, agasaba n'abandi bene gihugu kumufatira kwa karorero. Uyu mutama wo ngaha Biranyuranwa yagize umugambi w'uburimyi n'ubworozi buteye imbere cyane, nico gituma nariko ndamutera intege ndamubwira nti aha rero niho hagiye kuba karoro n'abandi babone ko bishoboka. Arico gituma leta iguma iraba abishigikira. Mwene uyu rero niwe yitwa umugwizatunga, kuko murabona ko ariko arahinguriye isi kugira ngo igwize umwimbu. Rero tukaba twari turamutera intege, twabonye n'ibindi bintu bikomeye ariko arakora, kuvomera, kuko turifuza yuko aha mu Burundi Imana yaduhaye amazi kandi yose ava mu mitumba, ku buryo kuvomera biroroshe cyane. Rero nabonye ko yamaze gutangura kuvomera, nk'ubu nabonye imirima ibiraya ariko aravomera ubunyene muci. Ese ukindi gihe twoza dusanga iyi mirima yose guhera hariya hakurya muri irya projet ya Kajondi no ngaha hose Mugwira, tugasanga muci hose hasa neza, hasa n'urwatsi rutoto bavomera. Muganda mukengurukiye cyane kuko yarakoresheje ingufu zikomeye, abandi bakoresha ingufu uravye nk'amahera yashize ngaha, abandi baca baja kugura amazi Nairobi bayagura mu bindi bihugu. Ayo mahera ntashobora guteza imbere igihugu. Uyu rero niwe aba ariko ateza imbere igihugu, kuko yubatse ngaha, yafashe amahera abandi baca baja konona ngo bariko ngo bagura amazu hanze, we wacaza kubaka ahubwo bihakazi abene gihugu. Nabonye amakoperative hakazi ni menshi, nkaba rero nsubiye kumutera intege, saba n'abandi barundi babonereho kumufatira ko akarorero. Ega uwagiye imbere ni waca yigisha n'abandi bakabona ko bishoboka. Hariho abayibaza ngo ntibishoboka, muga nk'ubu barabonye yuko bishoboka. Ndashimira cyane abagoronome n'abajya bavura ibitungwa nabonye bari ngaha, kuko nabonye ko ari bitungwa vyiza. Nkaba rero nsubira nkabasaba nabo babe nk'abigisha, ribe nk'ishure aha muri aka karere kose, baza baraza namwe mwabagoronome mwe muza murabigisha muti genda mugire nk'uko tugira, genda mugire uko mubereke, hanyuma hose tuze dusangiye abene gihugu baramaze kwiga bameze nabo basigaye arabahinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Avuye aho muri komine ya Rutovu, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye akaba yaciyaja ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, aho yaremesheje inama abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bikorera muri yo ntara. Inama yarifise intumbero yo kubasigurira intumbero nyamukuru ya leta mvyeyi, ikaba kandi na leta nkozi. Akaba yavuze ko leta mvyeyi ari leta itunganya neza igihugu nk'umuvyeyi mu rugo, igaharanira ineza y'abene igihugu bose atanumwe avuyemo. Leta nkuzi nayo ngo ni leta yitanga itiziganya kugira ngo abene gihugu babeho neza, ikarazu ishinga no gukora kugira ngo ishimishe abene gihugu. Byinshi mu byavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umugwa mukuru w'intara ya Bururi yabonanye n'abarongoye abandi kugira ngo
abasobanurire neza intumbero bagiye gukorera ko kubera ko hariho ivyahindutse. Yatanguye abereka ibintu biza kumera nka bimwe nyene mukuru w'igihugu Peter Nkurunziza ahora akora vyo kuzirikana igihugu cy'u Burundi no kugira ngo batahure cyane yuko kenshi twagiye dukora ivyo tutazi kubera ko abakoroni batwinjiyemwo. Arabereka neza yuko ari twe nyene twisambuye vyaba muri ivyo kugabangana ibiti biciye vyavuye Arusha ariko mu vy'ukuri bidahuye n'ubuzima bwacu ubw'abarundi. Yaberetse rero yuko leta mvyeyi leta nkozi ari leta koko iza kumera nka kurya serugo araba ku munsi uko urugo rumeze. Umuvyeyi abazi neza yuko umuryango witegereza kugira iteka nitekane. Umuvyeyi abonye abana barayi batariye akazi kaba kamunaniye. Umuvyeyi abonye yuko hari umwana ari karananirana amenya ukuntu abitunganya kandi bibaye ngombwa arashobora no kwitabaza ababanyi canke intwaro kugira ngo uwo mwana aze ku murongo. Mu vy'ukuri rero leta mvyeyi ico ishaka gukora nuko abantu bayijejwe bataraba hejuru ahubwo ifise ibisata bitandukanye. Hejuru hari umukuru w'igihugu, hariho umushikiranganje wa mbere, hariho abashikiranganje, hariho baburamatari, hariho umusanteri wa komine, hariho abakuru b'imitumba, hariho abatwara ubucimbira, hariho na za nyumba 10 kugiza no mu muryango. Burya no mu muryango serugo ni nk'umukuru w'umuryango ku buryo byose bigenda neza. No kuvuga rero nko mu ntara buramatari niwe jisho ry'umukuru w'igihugu. Nukuvuga rero ntagira umuntu azoza kuvuga ngo ivyo ngo ntibindaba ngo kubera yuko ngo ndashobora kubibwira umushiranganje cyane ndashobora kubwira umukuru w'igihugu. Buramatari niwe ajejwe ibikorwa vyose mu ntara vyabijanye n'indero vy'amagara y'abantu uburimyi n'ubworozi. Ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara burya nta wundi haraporo atari buramatari. Mu bijanye rero n'akazi ka misi yose nihagira ibintu bifa mu gisata kanaka burya bazobona bagiye kuraba neza bazobona aho vyapfiriye. Niyaba ari ujejwe indimo muri komine bagiye kuraba gasanga abene gihugu ntibariko baragira umwimbo mwiza kubera ko ariwe vyananiye bazobona neza yuko bomubwira bati gerageza uhindure gutya. Kandi rero leta mvyeyi abantu bazoyitahure neza. Leta mvyeyi ni nka kujya ko mu rugo se bibondo ntagenda dahanye. Nibize batangaze rero mwumvise ngo ni leta mvyeyi ariko abantu bakaronka ibihano. Bari bafise mu ntara buramatari yarashikirije ibibazo bikenya bihari ko hari nk'ikibazo cibarabara riva ngahi Bururija Imakamba. Bari basavye bati mbere yuko hoja gakaburimbi mworaba yuko mwopfuma mudushiramwe imashini. Nyerico bare umukuru w'igihugu yababwiye ati turi kumwe twese birashoboka. Ati muze muraba ukuntu ibintu bihinduka murashobora nk'ukwegeranya igitoro hanyuma leta ikaba yobatiza amamashini kuko ivyo byose zashobora kubironka. Ati nk'ico ni ikintu kimwe mushobora gukora kandi vyabanezereye abaserukira abandi ngaha mu ntara ya Bururi. Ikindi cagaragaye nuko haracariho ikibazo c'umutekano cyane muri ibi vy'imiriro ya Nyakanga hamwe n'amakomine amwamwe biboneka ko hakirimwo akabazo k'umutekano. Mu vy'ukuri intara iratekanye mugabo haracari utuntu tw'utubazo utwo buramatari akaba yemeje yuko azoturangura. Inyuma iyo nama umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza ku kibuga c'Ikabuye ngaho nyene ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Bururi aho abene gihugu isinzi bari bamurindiranye igishika kugira ngo abashikirize icese buramatari mushasha w'iyo ntara ya Bururi. Akaba yari yaje aherekejwe na bamwe mu bagize leta y'u Burundi. Aha tukavuga nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusangi hamwe rero n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi.
Buramatari mushasha w'intara ya Bururi akaba yemereye abenegihugu ko azobabera umuvyeyi vy'ukuri, aca basaba kuva ku marigara, kurwanya urudandazwa rwa magendu, kubahiriza ibiciro n'ibindi. Mwijambo yashikirije abenegihugu b'Ibururi, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yabasabye kugamburukira uyo murongozi mushasha. Akaba yasabye kandi indongozi gukorera abenegihugu, kumera nk'abavyeyi, kumviriza no gutunganiriza abo bajejwe, gutyo igihugu gishobore gutera imbere. Leta n'umuvyeyi wa twese, igihugu n'umuvyeyi wa twese, duteranije twese hamwe tugira umuryango. Uwo muryango rero ukaba ufise abawuserukira, ni leta iserukira igihugu, ije kubungabunga ivy'abenegihugu, ije kwereka intumbero abenegihugu bocamo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ubu rero abazi yuko bakora muri leta nibabanze bibuke ikintu kimwe, bahinduke bigenze nk'abavyeyi. Ubu leta ni leta mvyeyi, kugira ngo abayiserukira mu gukorera bene gihugu nabo bace baba bavyeyi. Ico rero nico kigoye kumva, kuko abantu bapfa kumva leta mvyeyi ntibamenye ico arico. Leta mvyeyi nuko abayiserukira koko bifata nk'abavyeyi, bakamana ntaryo bariko bariyumvira icobeshaho abana b'igihugu, abenegihugu. Umuvyeyi mwiza yama yumvira ikiraza n'iciriza abana mu muryango. Umuvyeyi mwiza ntasesagura ivy'umuryango. Umuvyeyi mwiza arumviriza abana kugira yumve ingene bamerewe. Umuvyeyi mwiza aravuga ati ugira abana banje bagire kazoza, bakwiye kwiga abanyeshure, bakwiye kugira amagara meza. Uwo niwe muvyeyi mwiza. Leta rero mvyeyi nivyo yipfuza, iripfuza ko abenegihugu, abana b'igihugu, iyo leta mvyeyi itegerezwa kubatunganiriza. Nuvuga yuko rero abayiserukira nibo bakora ico gikorwa leta yategerezwa gukora, iyiba yavuga, kuko leta ni twese turi kumwe. Hariho ababona imodoka bagacavuga ngo irya ni ya leta, mugabo ntibigere bamenya ngo irya ni gwacu. Kubera iki? Kubera hariho indongozi zifata nk'uko umega zibereye mw'ishirahamwe rindi atari urwego rwo gukorera abenegihugu. None mubonye imodoka yari yiwanyu ikaba yikorera ivy'urya muntu gusa idakora ivy'iwanyu, wumva yosubira kuba yiwanyu gute? Nico tuba twashatse ko abategetsi bahinduka bitwa abavyeyi. None umukuru w'igihugu ntiyitwa Sebarundi? None yitwa Sebarundi mwumva yoryoherwa yumva abarundi bariko baridoga? Dutegerezwa rero guhinduka kugira ngo abenegihugu baronke batura ingorane bafise. Umuntu mu bisanzwe yaserukira leta yari kwifata nk'umuvyeyi, akabona ko umwenegihugu ari nk'umwana wiwe, ababaye n'abababaye. Twebwe twashatse leta mvyeyi kugira ngo mubabaye leta mubabarane, muhirigwane. Nico gituma dusaba indongozi zose guhinduka tuba abavyeyi. None ga yemwe ko umuvyeyi ajeje gutunganiriza abana, uwo muntu yoba ashaka gutunganiriza abana mu kubasaba iturire yoba ruwaye? No mwijambo ry'Imana noneho batanze ko akarorero ku muvyeyi bati nta mwana asaba se imukate ngo amuhibuye, nta mwana yakase ifi ngo amuhe inzoka. None bigenda gute yuko umukozi wa leta ari wari kwakorera abenegihugu, abenegihugu bamusaba kumutunganiriza akabaka igiturire, akabarenganya? Ivyo rero ntibabibaho. Aha rero naje kugira ngo nkubitira akagohe abantu bose bazi ko bahembwa amahera y'abenegihugu, bavyumve neza ko bajejwe gutunganiriza abo benegihugu. Sebarundi ati izina murundi wese ategerezwa gutunganirizwa kuva ku rwego rwo hasi gushika hejuru, agasaba ko atamurongozi n'umwe yodohoka kwibanga jejwe. Ati muri leta nkozi umwe wese ategerezwa kwerekana ico yakoze. Yasavye incabwenge kuja hamwe bakijukira guhingura umwimbu kugira ngo ntibame bagura hanze ivyo bari bashoboye kwihingurira. Ku
ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 myandagaro naho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye niho yararamutse agendera intara ya Rumonge. Akaba rero mu gitondo cyo kuri uyo munsi yaruguruye ibiro by'ishami ry'ishiramwe ryo kuziganya no kuguranana ku basirikare ryitwa Sekadem ryubatswe ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Rumonge. Ivyo biro bikaba bifise aho bakirira abanywanyi hagera kuri 3 bikaba bigize ibya 11 inyuma y'ibindi biro 10 bisanzwe biri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Iryo shiramwe ryo kuziganya no kuguranana ku basirikare Sekadem ngo rikaba rimaze imyaka 13 rikora kugeza uyu munsi ngo rikaba rifise abanywanyi bangana n'ibihumbi 42. Iryo shiramwe rero ngo riha abasirikare ingurane ntonto kugira ngo bashobore kurangura imigambi yabo y'iterambere hamwe rero no kuziganya kuba bavyipfuza. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kugenzura iyo nyubakwa n'ibisata bitandukanye bigize hamwe rero no gutera umukono mu gitabo c'abashitsi biteka abaserukira iryo shiramwe Sekadem bakaba baciye bamugabira inka bataziriye ya mukunzi. Aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Sebarundi akaba kandi yaruguruye ihoteli yitwa Galaxy yegukira imvukira ya Rumonge azwi ku izina rya muganga Ndahabonayo Desire. Iyo hoteli igeretse rimwe ikaba ifise ivyumba vy'iyakiriro 10 hamwe n'uburiro n'ubunywero. Sebarundi akaba yarashimye uyo mugambi agatera kamo n'izindi mvukira kwijukira imigambi yo guteza imbere aho bavuka. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye akaba yaciye aremesha inama y'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye bikorera muri yo ntara ya Rumonge. Inama yabereye mu nyubakwa z'ihoteli Tanganyika Lodge ikaba yari ifise intumbero yo kwibutsa umwe wese mu gisata jejwe uruhara ategerezwa kugira mu guharanira ineza ya zina mwene gihugu no mu gushira mu ngiro intumbero ya leta mvyeyi ikaba na leta nkozi. Kurikira Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Uyu munsi rero yabonanye n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye guhera kuri Bunamatari n'abajije ibisata bitandukanye haba mu butungane mu rimye n'ubworozi eka ibisata vyose bigize ubuzima bw'intara. Hari ikintu abarundi twese dukwiye gutahura kuva amatora ahereye. Murazi ko muri 2018 twitoreye ibwirizwa shingiro hanyuma amatora akaba yisunze iryo bwirizwa shingiro. Muri make rero mwarabonye yuko inzego zagiyeho ariko hakaba haraje inzego nshasha dufise hakabaho urwego rw'umushikiranganje wa mbere hanyuma ivyegera vyo hari bibiri ubu hakaba ari icegera kimwe c'umukuru w'igihugu. Hagiye rero hariho intumbero nshasha aho muzobona yuko naho mu Kirundi tuvyita ngo leta ariko umukuru w'igihugu ari hejuru ya leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere. Zikuri rero leta irimwo cyo bakunze kwita mu Gifaransa executif ari ya leta mubona irongowe na n'umushikiranganje wa mbere hamwe n'abajya bashikiranganje 15. Hakaba inama nshinga amateka na nkenguza amateka ariyo ijejwe amategeko, hakaba n'ubucamanza aribwo ubutungane. Kenshi rero iyo turiko turabivuga mu Gifaransa leta na guverinema biratandukanye nuko vyumvikana mu Kirundi kuko biguma vyitwa ngo ni leta gusa. Ugazosanga hari abantu bashobora kwibaza ngo leta ni nk'ikintu c'igisizi imwe bashobora kwifatira kumengo nishira hamwe ariko ntibatahure neza yuko leta bwaba ubucamanza yaba ajejwe amategeko yaba no mu bushikiranganje butandukanye bose batwagwa n'umuvyeyi umwe ariwe mukuru w'igihugu. Ico kintu rero nyene cyo mukuru w'igihugu ariko aragisobanurira abarongoye abandi kugira ngo batahure neza yuko umukuru w'igihugu iyo yamaze gusohora amategeko mu ntara atawundi ashira mu ngiro atari Buramatari. Buramatari rero atwara abantu bose ibisata vyose biri mu ntara. Nukuvuga
haba mu bijanye n'indero uburimyi n'ubworozi byaba umutekano nta wundi muntu abijejwe atari buramatari. Ico gihe rero buramatari nawe acaraba bamusanteri w'amakomine bakaja ku mitumba bikabanda mu gacimbiri. No kuvuga rero yuko aho ikintu kizopfa kikagenda nabi gipfiriye ku mutumba ego nivyo kizobazwa buramatari mugabo azobanza kubaza abari hasi yiwe nawe uko bavyitwayemo. Leta mvyeyi rero na leta nkozi no kuvuga yuko ivyo bakora ari kugira ngo bakore ibishoboka byose kugira ngo umwene gihugu atunganirizwe, kugira ngo abana bige neza, abavugwa bavugwe, umutekano umere neza. Hamwe rero ubushikiranganje bujejwe umutekano buzoza kuza ari kugira gusa ngo bufashe, ariko ibintu byose byamaze gukorerwa hasi. Nayo bundi leta nkozi no kuvuga ko hari abantu biza amashuri bakiga ibisata bitandukanye bashobora koko kuba bofatira imigambi abene igihugu nk'iki cyo kuvuga ngo ugwaruka rwahejeje amashuri ruronswa akazi rushobora kuba rutazi kwitegurira imigambi. Ni habe hoboneka rero mu ntara canke muri komine abantu babijeje bashobora gutegura imigambi bashobore gufasha ugo gwaruka kuronka ivyo bakora, kuko murabizi neza yuko nta leta izoronka akazi k'abantu bicara mu biro ntibizoshoboka. Birakenewe yuko duhindura ingendo kugira ngo ibintu bigende neza. Akaba rero nyene cyo bari mukuru w'igihugu yumvise yuko intara ya Rumonge iri mwoko kw'amahoro n'umutekano, ariko hariho akagiye karacamwo buramatari yijeje yuko bigiye kuzogenda neza. Ibisigaye yayo migambi y'iterambere iri kiraba murabona yuko ari n'intara yegereye ikiyaga Tanganyika ishobora gukorana n'ibindi bihugu canke n'izindi ntara, akaba ari intara yitunganije. Akaba yabasavye yuko azogaruka aje kugira ngo arabe kwirimbura aho bigeze, yuko impanuro bahaye umunsi bashize mu ngiro kugira ngo maze Uburundi bubandanye bwogorora. Inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye akaba yarashikirije abanyarumonge buramatari mushasha azwi kw'izina rya Consolateur Nitunga ibirori vyabereye ku kibuga c'inkino kiri ngaho nyene ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Mwijambo yashikirije abanyarumonge muri ivyo birori akaba yabasavye kuzomuyoboka na cyane ko ari we amuserukira muri iyo ntara. Buramatari rero ndababwire ubu niwe aserukira leta mvyeyi ngaha, aserukira umukuru w'igihugu ngaha. Nkazoshika ngasanga ivyo mumbarira atarabizi ngo abimbwire nze ndabitorera umuti, nzoca menya yuko atanserukira. Nico gituma kujya mwantoye kuko munzi mwemera ko nshoboye kubabera umusuku, nawe nanje ndamwizeye azabera umusuku, namwe nkabasaba kumugamburuka. Iyi Rumonge kuko twarabonye neza ko ari incabwenge kandi kerebutse ishobora kubahuza mwese kugira ngo muyubake. Ni intari kiri kwirubakwa. Nico gituma mwumvisa ndavuga ati leta nimudufashe, turamwemereye yuko tuzomufata mu mugongo, kuko Rumonge n'umuhererezi dutegerezwa kumugira inkundwakazi, itegereza gutera imbere irehe n'izindi ntara. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abarundi gutahura ko basangiye umuryango umwe iyo bava bakagera, kandi ko basangiye ugupfa no gukira. Akaba yabasavye kandi kudoma kurutoke no gushengeza indongozi zose bazobona ziriko zirakora ibitajanye n'amategeko nko kwaka ibiturire, gusesagura itunga ry'igihugu n'ibindi. Twifate nk'abari mu muryango w'i Burundi, twese twumve yuko turabana mu muryango. Hanyuma serugo abone yuko abarundi bose ari abana mu muryango, ace yitwara nk'umuvyeyi. Mbega burya umuvyeyi gito hari abana barigera bamwubaha. Iyo umuvyeyi w'imborerwa yamaze ivy'umuryango abimarira muri kanyanga no mu nzoga zindi, iyo atashabore uzawumva abana ngo uragaba ngo aho ca papa kiraje. Murumva yuko rero n'umurongozi mubi niko kuko umurongozi asesagura itunga rusangi, abariko asesagura itunga ry'umuryango ntibashobora no kumwubaha. None ko twamaze kuvuga ko turi umuryango rero hakaba leta mvyeyi, ubu twese tumenye ko turi urunani mu muryango.
murigira mwumva umwana ahengera mwicaye haziko canke muri saro hanyuma agacazana grenade akayitera aho muri saro nyene waba ari umwana gito abo bavukana bose bacamufata bakamujana imbere y'ubutegetsi. Natwe ariko kuko mu Burundi habonetse umurundi ashaka kutwononera ntabakiri uw'iwacu, dutegerezwa rero kumenya ko turi mu muryango, ikibangamiye umwe kiba kibangamiye n'uwundi, dusangiye gupfa no gukira. Leta mvyeyi rero ntizoshobora gukora ifise abana nabo basanzaye, abana badakunda umuryango. Nico gituma namwe tubasaba uko turiko tuvuga indongozi zihinduke, namwe bw'abene gihugu muhinduke, mwumve yuko igihugu cyanyu ari umuryango mugikunda kandi mutemera uconona. Erega n'umuvyeyi mubi yo yononye abana nabo baravyanka bakamwankira. None rero muri iyo leta mvyeyi natwe twarafashe ingingo yuko nitwaronka abakozi babi ba leta mvyeyi namwe mushobora kubashengeza. Ubu dushaka abavyeyi beza, abarongozi beza. Leta ijeje gutunganiriza bene gihugu, ntiwo mujeje gutunganiriza bene gihugu aca bari wewe barenganya, ntiwo mujeje gutunganiriza bene gihugu abene gihugu bace baza kukuburanya, nuko biba vyakunaniye. Ubu rero leta ihari ko ari mvyeyi, dusaba yuko abarongozi, abacamanza, abakora mu bisata binyuranye bose koko baba bavyeyi mu bisata bajejwe. None uwo murongozi nazokwaka igiturire kugira ngo akorere umwene gihugu azoba ari uwahehe. Nico gituma tubasaba yuko mwebwe nyene muzobashengeza abo barongozi babi. Haheze iminsi 3 dutanguye gukwiragiza bwa busandugu mu makomine kugira ngo mubuze uwo mwitura mwikomine wanyu mukaburabura amatari, muraca munyandikira agakete kuko zoza ndarungika umuntu rimwe mu kwezi aza gutora udukete twose mwanyandikiye muvuga ingorane abarongozi babi babateye. Ubu abarongozi bubu bari mu bihe bishasha, sabami urumva ni leta mvyeyi. Kera bavuga ngo umwami arica agakiza, ubu abarongozi bubu bajeje gukiza, kwica ntibirimwo. Nico gituma uzobigira natwe tuzomwikurikiranira kuko azoba ari umuhemu, azoba ahemukiye leta mvyeyi. Avuye aho ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye akaba kandi yaruguruye ikigo Humura cubatswe ku mutumba Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. Ico kigo kikazokwakira abantu bazoba bagiriye ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Muri ico kigo abakorewe bene ayo mabi ngo bakazoronswa imfashanyo zitandukanye zijanye n'ihohoterwa bazoba bakorewe, nko kuvuzwa, kumvirizwa, guhabwa impanuro, hamwe rero no gufashwa kubijanye no kwitura ubutungane mu gihe bizoba bikenewe. Sebarundi akaba yaciye atera umukono mu gitabo c'abashitsi biteka. Inyuma yaho Sebarundi akaba yaciye agendera iyororero ry'amafi riri ku mutumba Gatakwa muri zone Kigwena. Iryo yororero akaba ari umugambi watunganijwe n'ibohero rikuru rya Rumonge. Ibikorwa by'iryo yororero bikaba birangurwa n'abasanzwe bari mu ibohero rikuru rya Rumonge. Avuye aho mu ntara ya Rumonge, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanza-Lac, aho yagendeye ikigo kiriko kirubakwamwo amashure n'izindi nyubakwa zitandukanye z'akarorero nk'amavuriro, ibibuga vy'inkino n'ibindi. Patiri Emile akaba yamenyesheje ko bifuza ko ico kigo cozoba mu bigo by'akarorero mu gihugu cacu eka mbere no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Tuba turubaka ishuri niniya, ishuri twita Complexe Scolaire de Nyanza-Lac, ishuri izoba ifise ibisata bitandukanye, maternelle, fondamentale na poste fondamentale, science na technologie. Zoba harimwo n'uburaro bw'abanyeshuri bashika 600. Hazoba harimwo n'ikibuga gikomeye cyane terre synthétique n'abanyagihugu baza gukiniramwo.
hanyuma hazoba hariho na centre de santé bashobora no kwivurizamo nabo nyine abantu babene gihugu hanze. Hanyuma kandi ngaha hazoba hariho na salle bashobora kugiramo n'amanama akomakomeye, ariko akarusho nyamukuru nuko twifuza ko Nyanzarake ironka ishuri y'akarorero. Aha abantu turazi ko bakenya amashuri ya Nyanzarake, izo ari ishuri ry'Inyanza twibaza iri mu zambere mu gihugu mbere no mu karere ko muri East Africa. Abana bo ngaho bazoheza biga ahantu heza bagira ubumenyi gutyo bashobore gushika imbere bafise akarusho gusumba ko bya bimeze ubu. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza muri komine ya Mabanda aho yakiranywe ugweze n'abene gihugu b'abakristo bo mw'ishengero rya Pentecote bo muri zone ya Kayogoro bari bamurindiranye igishika baririmba bahimbawe cyane no kwakira umuvyeyi wabo ari we Sebarundi. Bukeye bwaho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yaragirishije inama imvukira n'abarongo yabandi mu bisata bitandukanye bikorera muri yo ntara ya Makamba. Inama yabereye mu nyubakwa z'ihoteli Nonara iri ku mugwa mukuru wa Makamba, bakaba rero bayaze kubijanye n'intumbero nshasha ya leta hamwe rero no kwibukanya ivyagiye biratuma igihugu cacu c'u Burundi kija mu ngorane kuva muri kahise. Byinshi mu byavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Yatanguye arasobanurira abari bari mu nama cyane cyane vyagiye biragora igihugu, byaba bivuye ku bakoroni canke bivuye ku makosa yacu, amategeko mabi, kudakurikiza amategeko. Turazi yuko nkuba hari nk'amategeko yo ku gihe c'abakoroni n'ubu akiriho, nka kijya cyo gushiraho ubwoko. Murazi neza yuko umwami Mwezi Gisabo yanse kugisinya, ariko n'uwo babirigi ntibaragifuta kugira ngo twebwe twitunganye ukundi. Mugabo sibo bakidutwara, ubu ibintu bizogenda ukundi. Turazi neza yuko ibwirizwa shingiro rishashe dufite twitoreye muri 2018 ari ibwirizwa shingiro rije kuzosubiza ibintu ku murongo, n'amategeko amwamwe agiye kuzohinduka kugira ngo cyane cyane nk'ahantu ubutungane bukunda kurenganya abene gihugu, bizo amategeko amama azosubirwamo kugira ngo abene gihugu koko bogorore. Murabizi neza yuko dufise leta mvyeyi, leta nkozi. Muri leta mvyeyi rero, leta nk'uko bakunda kuyita, n'abarundi bose bagomwe, muhereye kuri nyenshobora mukuru w'igihugu, abashikiranganje, buramatari na mustanteri, kubandanya gushika wanashaka no munzu, kuko umukuru w'umuryango se w'abana nawe nyene burya arashira mu ngiro imigambi ya leta. Nivuga rero yuko babandi dutanze nk'akarorero, nk'umuntu ajejwe indero mu ntara, hari ukuntu yahora yibaza yuko buramatari atamutwara, ariko ivyo bigiye kuzohinduka kuko nihagira ikintu gipfa mu bijanye n'indero,
ugasanga nko mu ntara abanyeshuri ntibariko bararonka amanota abereye, umushikiranganje ajejwe ivy'indero umuntu wa mbere azoraba ni buramatari rero nawe azoca ashaka kumenya uko indero iri kiragenda mu ntara no muri komine byose bigakurikirana kugira ngo abanyeshuri koko bige baze baronka amanota meza, hanyuma mu myaka iri imbere baze bateza imbere igihugu. Leta irafite igitekerezo gukora nko ngaha mu ntara Makamba ni buramatari, ariko n'abene igihugu nabo nyene barasabwa kugira ngo bakore koko ntihagire umuntu aza kubononera umutekano, kandi nabo bashobora kubibwira abajejwe umutekano muri komine. Nyumba 10 nta kuntu hoba nk'umuntu aza kwinyegeza muri imwe mu nzu mu barongoye ngo aze guhungabanya umutekano by'abacana imwe byo kubi bitoke canke kwica abantu n'ibindi. Ico gihe yategezwe kuba yamaze kubimenya. Inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varsito Ndayishimiye yaragendeye ihinguriro Igor Mineral Water rigiye kuzohingura amazi meza, umugambi wegukira Fondation Pax Burundi watangujwe n'uwahoze arongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi Honorable Reveriano Ndikuriyo ku mutumba wa Kirama muri komine ya Makamba. Kabaye rero n'akaryo keza kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu ko kwishikira mu bibanza bitandukanye by'iryo hinguriro bamwereka ivyuma bizokoreshwa nk'uko vyashikirijwe n'usanzwe ahagarariye ibikorwa kuri iryo hinguriro, ngo ivyo bikorwa bikaba bigeze ku bice 96% ngo bakaba bizeye ko mu minsi iri imbere bazotangura gukora, kuko ngo ibikoresho vyose bija vyaramaze gushika. Iryo hinguriro urikazoshobora guhingura amazi ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 kw'isaha. Leta nzeye, leta nkozi, leta y'amahoro, leta y'ibikorwa n'amajambere, leta igwanya ubukene, leta igwanya agahahazo, leta yubahiriza bose, leta ikunda abarundi n'abarundi kazi, abarundi tuguhanze amaso, ibikorwa ukora turabishima, turi nyuma yawe se barundi, turi nyuma yawe tuguhanze amaso, se barundi, inkingi y'iterambere, turi nyuma yawe, turi nyuma yawe. Evariste Ndayishimiye, Evariste turagushigikiye, Evariste muvyeyi w'abarundi. Avuye aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarifatikanije n'abene gihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bikorwa vy'iterambere rusangi, ibikorwa vyari bijanye no kwegereza umusenyi wo gusasa mu nyubakwa y'ibiro vya buramatari n'ibindi bisata bitandukanye bikorera muri iyo ntara ya Makamba. Inyubakwa y'igorofa igeretse 5 iriko irubakwa. Iterambere riramari dushwaremo, kume kukivi tugwanya ubunebwe, umunebwe nta kibanza afise mu gihugu, tugwanya amarigara y'utujambo jambo, ubu nakaryo keza ko kwisuzuma, twinegure kuvyo tutashitseko, maze uyu mwaka tuze tubishikeko, Imana ihezagire. Uri umurimyi canke umunyamyuga, ukora mu biro cyangwa uri umudandaza, wipange sawa sawa mu bikorwa byawe, ugakerebuka gusumba
mu ijambo yashikirije abanyamakamba akaba yarashimye intambwe iyo ntara igeze ko mu iterambere aca abasaba guhoza ko mu gukorana umwete ubwira n'ishaka yarashimiye uwo wese yitanga atiziganya mu guteza imbere iyo ntara aca nawe yiyemeza kuzobandanya abashigikira mu bikorwa byo kurangiza iyo nyubakwa y'akarorero. Mfise akanyamuneza ko kuno munsi nje mbona iyi nyubako aho igeze mwayitanguye turi kumwe none heraba yisigaye igera uravye iki kintu cubatswe n'abene gihugu ata mahera amwe bavuga ngo y'imfashanyo mufise ari mwebwe muciyubakiye murabona ko giteye igomwe. Shimire mwebwe mwese mwitanga mutiziganya kugira iyi ntara y'Amakamba ihinduke itere imbere. Mwese muramaze kubibona ko muri kumwe byose bishoboka. Ndabakengurukire kubwira abakoranye kugira ngo mwese babatondeshe ku rugamba rwo guhangana n'ikizu kinini nk'iki. None rero ndabashimiye cyane ingene mukora mutiziganya. Mwebwe mwoshobora kwigisha abandi. No kuvuga ca mwiyumvira abarundi twese tugiye hamwe. Province yose ikavuga iti ngira inivo zitandatu nk'izi. Ninde yose ubira kuvuga ngo abarundi ntidushoboye. Ubu rero nico gituma tugira utangure kugira intambwe. Twese turi kumwe birashoboka. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yereka abene gihugu bamwe mu bagize leta mvyeyi ikaba na leta nkozi bari bagendanye aca yongera anashikiriza buramatari mushasha agiye kubarongora umupfasoni Françoise Ngozirazana. Sebarundi akaba yasavye abanyamakamba kubaha no kugamburukira uyo mupfasoni aserukira leta mvyeyi na nkozi muri iyo ntara. Ikindi yasavye abanyamakamba eka mbere n'abarundi bose nikijanye no gukomeza amahoro n'umutekano mu bumwe mu rukundo no mu mwumvikano aho yagarutse ku mwanya abarundi bataye ku bw'amacakubiri n'ibindi agasaba ko ivyo bitosubira kuvugwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntiyibagiye gusaba abanyamakamba n'abarundi bose gukingira ibidukikije mu ntumbero yo gukingira isi ingabanwa Imana yaduhaye. Ntushobora gutera imbere uzi yuko bucuhunga. Nico gituma ikintu ca mbere n'umutekano mu gihugu. Uri buca ngenda ntushobora kubaka inzu. Wubaka inzu nziza uzoyibamwo. Erega harateye igihe no kurima wanka kurima ngo ndabirime ndabirye. Yemwe ntirigasubiye twese ducira imoso. Urazi guta imyaka 50 turabana mu bwoko gusa ukibagira ko ari umurundi ukumva yuko amerewe nabi we wotwenga. Imyaka n'imyaka turabana mu bwoko ntiturabane mu Burundi. Nimwiyumvire iyo myaka yose tuba turi ku runani nk'ubu tutaraba ngo n'umuhutu n'umututsi turaba tuti n'umurundi twese turabarundi dukorera igihugu cyacu gitera imbere. Nimwiyumvire iyo tuba tugeze namwe. Raba iyi myaka mikeyi dutanguye twese kuja hamwe. Raba ivyo turiko turakora. Twarinjiwe n'inyoshambi iratwinjira neza iratunyoha gushika aho twibagiza ko turabarundi itugira ibindi bintu. Uno munsi rero harageze ko twitwa abarundi. Abarundi iyo tuba abarundi duca turondera rero tuti mbega twanyoshwe n'iki kugira ntikize gisubire kudunyoha. None rero natwe abarundi twihane ntidusubire kwemera kugwa mu mosha mabi. Tumenye ko Burundi n'umuryango wacu. Niyo mpetso yacu yaduhetse twese kandi izoheka n'abazoza abuzukuru n'abuzukuruza. Mukaramuka muturi iyo mpetso abo muvyara bazojaye. Nta terambere ribaho ritagira kazoza. Tudakingiye ibidukikije nta kazoza dufise. None rero nagira ndababwire umwe wese ahari agira agatima mpembero amenye ko dutegereza gukingira ibidukikije.
akaba rero ari no ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.